Nshuti bene data ndabaramukije mu izina rya Yesu muri kumwe na Pasiteri Irene Nahazwe. Hari haheze iminsi tutaganira ariko ubu nagarutse kugira ngo tuganire ku majambo y'Imana. Ico tugira tuvugane kuri uno munsi ni amajambo Yesu yabwiye intumwa ziwe ati nimwitwararike ubwa mbere na mbere ubwami bw'Imana. Nimwitwarike ubwa mbere na mbere ubwami bw'Imana n'ukugororoka kwayo, niho ivyo vyose muzovyongerwa. Amen. Abantu dufise imyitwarariko myinshi cane mu buzima. Iyo umuntu abibuze canke akehaniwe muri bimwe, agira umutima uhagaze, akiganyira. Nico gituma rero iri jambo ryaje, reka turisome muri Matayo 6 kuva kuri 24, niho hadusigurira kuri Matayo 6 kuva kuri 24, niho hadusigurira aya majambo. Avuga ngo ntawusaba abami babiri, kuko yokwanka umwe agakunda uwundi, canke yoguma kuri umwe akagaya wa wundi. Ntimushobora gusaba Imana n'itunga. Nico gitumye ndababarira nti ntimukiganyire amagara yanyu ku vyo muzorya canke ku vyo muzonywa, canke umubiri wanyu ku vyo muzokwambara. Mbega amagara ntaruta ivyo kurya? Canke umubiri nturuta ivyambarwa? Nimurabe ibiguruka vyo mu kirere, ntibibiba, ntibishwabura, kandi ntivyimburira mu bigega, ariko so wo mw'ijuru arabitunga. Mbega mwebwe ntimubiruta cane? Ninde muri mwebwe yoshobozwa n'amaganya kwisumvya uko yarehana ukuboko kumwe? Ikibaganyisha impuzu niki? Nimurabe amashurwe ku misozi ingene akura, ntiyirirwa aratama, ntajisha impuzu. Ariko ndababwira yuko na Salomo mu bwiza bwiwe bwose atarashajije nka rimwe muri ayo. None Imana ko yambika ivyatsi vyo ku musozi ityo, biriho uyu munsi, ariko nk'ejo bigaterwa mu ziko, mbega ntizorushiriza kubambika mwebwe ab'ukwizera guke mwe? Nuko ntimukiganyire tuzorya iki, canke tuzonywa iki, canke tuzokwambara iki. Kuko ivyo vyose abanyamahanga arivyo bitwararika, ariko so wo mw'ijuru arazi vyose, ivyo vyose ko mubikena. Arazi ivyo vyose ko mubikena. Ariko mubanze mwitwararika ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, niho ivyo vyose muzovyongerwa. Ntimukiganyire ivy'ejo, kuko umunsi w'ejo uzoba wiganyira ivyawo, umunsi ukwiranye n'amagorwa yawo. Haleluya! Imana yaraturemesheje, birashika umuntu akabona ibintu ngene biriko biragenda, akagera ahaganya, akagera aharuha. None nico gituma rero uno munsi aya majambo yaje ku bwawe, kugira ngo ntusubire kuganya, kuko Imana irabizi ivyo uriko uracamwo. Dawidi yari umwami atwara igihugu, ico gihugu citwa Isirayeli. Yarasenze aravuga aya majambo nayo dusoma muri
Zaburi ya mirongo ibiri n'indwi, agace turasoma mu murongo wa kane gushika ku w'icumi, hanyuma dusome n'uwa cumi na kane. Avuga ati ico nsaba uhoraho ni kimwe, nico nzohora nitwararika, ni ukuba mu ngoro y'uhoraho iminsi yose y'ubugingo bwanje, nkaraba ubwiza bw'uhoraho, nkihweza urusengero rwiwe. Kuko ku munsi w'amagorwa azonzigama akambisha mw'ihema ryiwe, mu bwigobeko bwo mw'ihema ryiwe niho azompisha, azonshira hejuru ampagarike ku gitandara. N'ubu umutwe wanje uzoshirwa hejuru y'abansi banje bankikije, nanje nzotangira ibimazi vy'umunezero mw'ihema ryiwe. Nzoririmba, ego cane nzoririmba amatazirano y'uhoraho. Uhoraho we, umve gutaka kw'ijwi ryanje, uteke ungirire ikigongwe, unyishure. Wavuze uti nimurondere mu nyonga hanje, umutima wanje urakwishuye. Uti mu nyonga hawe ndaharondera uhoraho. Ntumpishe mu nyonga hawe, ntiwirukanishe umusavyi wawe uburake. Ni wewe wahoze uri umutabazi wanje, ntumpebe mana y'agakiza kanje. Niyo data na mama bonta, uhoraho azonyitorera. Mba narihebuye iyo ntizera ko nzobonera ukugira neza k'uhoraho mw'isi y'abariho. Niwitege uhoraho, rema umutima wawe uhumure, nuko niwitege uhoraho. Mbega nawe ndakubwire ntego, niwitege uhoraho. Ugomba kubana n'Imana akaramata, yakira umwami Yesu nk'umwami n'umucunguzi wiwe. Aravyizera mu mutima wiwe, aravyatura, arabigendera. Ego arabigendera. Uwitwararika ubwami bw'Imana mu by'ukuri, ubwa mbere na mbere yitaho guca mw'irembo rifunganye, yirinda uburyarya, yumva kandi agakora ibiroranyi. Anezererwa ibizoba, anezererwa ibizoba, akihanganira amagorwa, agashishikara gusenga, agabaniriza abera uko bakenye, ashishikara gutanga indaro. Akwiye kwihangana, akwiye kubeshwaho no kwizera. Niyo yiyonjora ntazohimbara umutima w'Imana. Agwana intambara kandi azi neza ko abikiwe n'umwami igitsibo ciwe, nabo bose co kimwe n'abo bose bakunze ukuza kwa Yesu Kristo. Amenya yuko Yesu ari Alfa na Omega, ni intango n'iherezo. Ari mu nzira kandi aza vuba. Umuntu wese azoronswa ivyo bikwiranye. Ego uko niko bimeze. Uwitwararika ubwami bw'Imana ubwa mbere na mbere amenya ayo majambo akayagendera. Nshuti bene data, ndabashimiye kuri aya majambo tuhejeje kuganira muri kano kanya. Nizeye ko muyashize ku mutima. Ego kera mu kibano bavuga ngo akakagwa ugaha umutima ntugahinda, ngo kuko inda ntibahomora. Ego aya majambo uyaha umutima ntuyahinda kuko inda ntibahomora. Yesu rero abahezagire. Mwari kumwe na Pasiteri Irene Nahazo.
Uhoraho Mana yacu turagushimiye kuri aka kanya keza uduhaye n'aya majambo y'inkoramutima uduhaye, turakweretse aba bose bayumvirije n'abazoyumviriza kugira ngo ababere kuri bo itara ku birenge byabo, abafashe mu rugendo bafise rwo kwizera. Databuja uzotuye kubonana amaso mu yandi, ca gihe uzoza kudutora, kuko ngaha ijambo rije kutubwira ngo Alfa na Omega ari hafi, ari mu nzira ntagitevye, kandi turavyizeye. Warakoze kuko ushikana isezerano, turakwizeye kandi turakwiteze Mwami Yesu, uragahora ku ngoma, ishimwe n'icubahiro vyawe, amen.